Bakunzi bacu bakunzi cyane cyane b'urubuga BF uno munsi ndabazaniye inkuru y'umubabaro mwinshi cyane na cyane cyane ku bavyeyi b'igihugu cy'u Rwanda, abavyeyi bavyaye ugwaruka ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, biboneka yuko ugwaruka rwabo ruriko rurahona nk'impene. Mvuze ko rihona nk'impene muco mu bitahura ingene impene zifashwe zihona. Abenshi muri kubona amasanamu ncanje n'abakoresha amatelefone WhatsApp ariko aracicikana ko inbox bahana ingene abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bokejwe. Mvuze bokejwe abenshi muco mubibona ngene basanzwe botsa inyama, niko bari bameze muri rusange, n'abandi bashoboye kwiruka bararaswa mu mitwe cyane cyane n'ibintu bishisha kubona, n'ibintu biteye agahinda na cyane cyane kuri aba bavyeyi bavyaye. Iyindi nkuru ndabazaniye nuko FRDC yaraye yiyambitse umutamana mu kwisubiza kamwe mu duce yari yatswe nuno muhari witwaje ibigwanisho wa M23, aho ndavuga aka gace ka Nyavyondo. Ubu FRDC niri kira controller ubu tuvugana cyane cyane Nyavyondo iri muri Masisi, abantu benshi baca bahamenya, abantu bamaze gutembera. Ariko no munsi turaje kugira ngo dusorongore ingene ikisere cy'u Rwanda kiriko kirahonera muri Kongo cyane cyane. Biboneka cyane yuko bisa nuko bari ku muhero uwo barungitse mu gihugu ca Kongo gusubira inyuma, yahuye na basore bo kwa Ntare atambabazi na ntoyi bamugirira. Nuko no munsi fise wa musesanguzi wacu kugira ngo atubwire vyinshi vyaranze ivyo bitero cyamwe uko kuraswa kw'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF. Abenshi mumaze gutahura yuko bariko barafashanya n'iki gisirikare c'inyeshamba za M23. Yes, fise wa musesanguzi wacu agira tubwire idonido y'ingene ku munsi wejo vyagenze, na cyane cyane aha muri bice aya mayira agana iwarekare. Twe twababwiye yuko iyi warikare ari ahasanzwe hari birombwe bicugugwa ko ibutare amanzahabu n'ibindi vyinshi. Reka renda muha umwanya kugira ngo atubwire buri kimwe, ariko imbere ko ndamuha umwanya no munsi twabasigiye ko akanimero ushobora kutwandikira ico wifuza kutubaza cyangwa ico wifuza yuko tubugezaho. Ufise n'ico uterera hariko akanimero ngaho nyene kugira ngo tubandanye tubaha amakuru ari ku gihe, amakuru ari update. Yo nimero ushobora kuyikoresha WhatsApp call simple n'ibindi vyinshi munabibona ko ushobora kuturonderako. Ariko nababwiye yuko ndi kumwe na wa musesanguzi wacu kugira ngo atubwire ingene abana b'igihugu cy'u Rwanda bariko barahonera cyane cyane aha mu gihugu ca Kongo, mu buseruko bwa Kongo. Ariko imbere ko ndamuha ijambo rikamanzi ndamuramutse ndamubaze ingene yiriwe. Bwana musesanguzi wacu merewe neza? Amahoro cyane bwana journaliste, jewe meze neza kabisa, ndashima Imana. Usibye ko igikorwa cy'ubusesanguzi umunsi cyadutwaye cyane gose biturutse ku ma operation novuga ateye ubwoba yaraye abereye mu gihugu ca Kongo. Reka nce ngigwa ko ndamutse n'abantu badukurikiye, nizere ko nabo nyene ubwabo bameze neza. Ego reka tubandanye rero, tubandanye ivy'ubusesanguzi bwacu ku migwano yaraye ibereye mu gihugu ca Kongo, aho ubu mu gihugu cy'u Rwanda abavyeyi benshi bariko bicurikira, bari mu marira mu by'ukuri atagira uko angana, ndetse hariho n'uwo twaronse ubutumwa bwiwe ariko ararira tubwira ngo BF nimwaje hageze kuko hari abavyeyi bafise baburiye abana mu gihugu cy'u Rwanda batigeze bamenya yuko abana babo, nako mu gihugu ca Kongo murantunga, batigeze bamenya yuko abana babo baguye ku rugamba, ariko kubera BF bamwe n'abandi bariko bararonka amakuru y'imvaho. Ejo mu biganiro twabashikirije twari twababwiye ingene aba wazarendo na FRDC bari kumwe n'abahungu bo kwa Ntare, ndavuga FDNB, bashubiye kwirahira imodoka zibiri zari zireruye abasirikare ba leta y'u Rwanda bariko baja mu misozi kugira ngo bashobore guhamvya abatwigwaneho. Kandi babwiye kandi yuko natwigwaneho yahuye n'ivyago bitagira uko bingana, kuko barashwe n'indege ya Sukhoi Su-25. Taze kubabwira iyo ndege amateka yayo mu kanya kari imbere. Kandi babwiye n'ingene imigwano yari yifashe muri territoire ya Masisi, aho FRDC na wazarendo bari kubatana mu mitwe na RDF nyene, aho RDF yasatira cyane kugira ngo ishobore gushika warikare yigarurire bijya birombwe basanzwe bariko barimbamwo
ubutare butandukanye. Operation yabaye ejo iri terrible, niyo nshatse ko twoganira ko cyane gusumba kuko n'amafoto ariko arazunguruka ku mbuga zitandukanye y'abasirikare ba leta y'u Rwanda baraye batuririwe mu gitero. Si n'igitero ahubwo baguye muri ambuscade, twarababwiye ku munsi wa kuri dimanche yuko leta y'u Rwanda yarungitse ingabo nyinshi cyane gose mu gihugu ca Kongo kugira ngo basatire bikunde binjire mu gisagara ca Uvira. Ku bantu mwakurikiranye imbuga cyane, mwari mwatangiye no kubona za mbuga nyinshi zo mu Rwanda ejo batanguye kwandika ngo Uvira deja tombe, Uvira ko iri mu minwe ya M23. Benshi bari bamaze kubyandika ku buryo na nubu hariho n'abacibaza yuko Uvira yoba iriko iragenzurwa n'umuhari M23 bivanye n'amakuru bagiye bahabwa n'ibinyamakuru byabo bizeye mugabo bariko baratahura neza buke yuko ari ibinyamakuru bibabesha cyane. Ejo niho rero bahura n'akaza karamana, ndavuga aba RDF bari bavuye muri Kamanyora berekeza hejuru mu mitumba, bageze aho bita Kamitunga niho abahungu ba ntare FDNB yakubita ambuscade imodoka zari zireruye bano basirikare ba RDF, nukuvuga ingabo za leta y'u Rwanda ziyitiranwa na ba M23. Buno nyene baca baturitsa imodoka zigera kuri 4. Muriko murabona amafoto atandukanye aho ku mbuga zitandukanye, nuko hano bidakunda yuko twozibacishirizako, ariko reka nsabe journaliste uza kugira makenga aze kumwandikira, yatanze nimero yiwe aze kumuronsa amaprove cyangwa se aze kumwereka bimwe mu vyononekaye ku rugamba ejo, kuko hari amasanamu amwe twaronse nashoboye kuyamushikiriza ari afise. Abashoboye kugira amahirwe ntibahire mu modoka muri iyo ambushi yakozwe na FDNB barasimbye mugabo nta mahirwe novuga bagize kuko barabamenaguye imitwe. Mwabibonye ku mafoto atandukanye, barabarashe kabisa bikomeye ku buryo gushikana n'ubu ata muntu numwe yoba yarari muri zya ngabo za RDF wo kubara inkuru yarokotse. Ni inkuru rero y'umubabaro, ni inkuru iteye agahinda. Ntimwumve ngo nuko turiko turavuga amakuru, mu by'ukuri natwe ntabwo bidushimisha kumva ko ikiremwa muntu kiriko kiricwa kubera inyungu za bamwe n'abandi. Aha duca tuvuga yuko rero bari bakwiye kuraba igikwiriye kugira ngo abana b'igihugu cy'u Rwanda bareke kuja gushorwa ku macuniro mu gihugu ca Kongo kuko bariko barapfa ku bwinshi. Kubijanye n'imigwano yejo twarababwiye yuko muri Kivu yose, haba Kivu y'amajepfo haba Kivu y'amajaruguru, hiriwe hari imigwano ikomakomeye cyane, ndetse ku buryo twirinze kubabwira amakuru kuko twari tukiyatohoza mu buryo buramvuye. Twabamenyesha kandi yuko rero ejo no ku kibuga c'indege ikavumu, indege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 yarashoboye kuhakorera operation idasanzwe aho hapfiriye ingabo za RDF cyangwa se mvuge M23 uko byumva, kuko ubu abantu bose batabara ko ari kimwe zirenga 30, ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare byaraturiwe. Indege yarashoboye kubirasa birasha kabisa ku rugero ruteye ubwoba. Tusubire kandi mu minembwe hoho kabaye akajegeza akumiza kuko FRDC yakoze operation, novuga operation irimwo ishavu ryinshi, irimwo umujinya mwinshi, kuko yaradugije Sukhoi Su-25 mu nyuma yongera iduza na drone, aho bashoboye guturira ibikoresho bya gisirikare bitagira uko bingana byari ku kibuga c'indege, ndetse hakaba harashoboye no gusiga ubuzima. Ku makuru twaronse nuko ngo hejuru y'abari muri formation militaire hariho n'abari muri coalition ya Red Tabara, armée rwandaise hamwe na twigwaneho bashoboye kwasiga ubuzima 30. Nukuvuga aba 30 biyongereye kuri ya mikangara yari kiri muri formation militaire, nibo bashoboye kwasiga ubuzima. Ahantu nituvuga ibikoresho bya gisirikare nabyo nyene byatuririwe muri kijya kibanza. Muri territoire ya Masisi hoho twovuga kudushapo kuri FRDC na Wazalendo, kuko barakoze akantu kumutse bakoreye
aba RDF hamwe na M23 ku buryo nabo gushika muri uyu mwanya bataratahura neza akantu kababayeko. Aha twamenyesha yuko RDF baje bareruwe n'indege ya leta y'u Rwanda ibashikana neza na neza muri teritwari ya Masisi, baje gutanga renfort ku migwano yari yazindutse iraba mu gatondo, kandi iyo migwano twari batanganije turababwira ingene vyagenze. Utashuye gukurikirana amakuru yacu yejo twamusaba ko yoca aja kuyumviriza kugira ngo amenye aho byatanguriye, kugira ngo binamworere kandi gufatira amakuru ahantu yarageze. RDF na M23 bari bafise objectif yo gushika iwarikari kugira ngo bashobore gukontorora burya burere burimwo ibirombwe by'amabuye y'agaciro. Imigwano yari imaze iminsi 4, ejo wari umunsi wa 4 bagwana kugira ngo RDF ishobore gushika muri kijya kibanza, FRDC na wazalendo nabo bazibira kugira ngo ntibikunde yuko bashika muri kijya kibanza. Ku migwano rero yashuye kubejo harafashwe ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare. Ndizera ko muabibonye ku mbuga nyinshi zitandukanye, hari imbuga ziriko ziravyerekana, biriko biracana ko ku ma WhatsApp atandukanye harafashwe ibikoresho byinshi bya gisirikare bifashwe na FRDC iri kumwe na wazalendo. Ni kuvuga ibyo bikoresho byatswe RDF hamwe na M23. Tunabamenyeshe kandi yuko hariho n'ingabo ya leta y'u Rwanda yafashwe mpiri, no ku yaciye baci banakoresha conference de presse, no kuvuga baciye batumako ibinyamakuru byo muri kajya karere barakora ikiganiro kubwo musirikare wa leta y'u Rwanda. Yaravuze byinshi bitari bike, aravuga ryari yinjiye mu gisirikare ca leta y'u Rwanda, aravuga ryari yinjiye muri Kongo, aravuga n'ingene byagenze kugira ngo ashobore gushika kuri urwo rubuga rw'intambara mufatiye ko, n'ingene byagenze kugira bashobore kumufata. Aha kubamenyesha kandi yuko mu migwano yabereye muri Sud Kivu, ndavuga mu karere hafi ya Kamanyora, hafi ya Kamanyora muri ambiscade yashobora gutegwa n'aba FDNB, naho nyene ubwaho harafashwe ibikoresho bya gisirikare. Novuga byashuye gutangaza cyane abashoboye kubifata, kuko byinshi muri ibyo bikoresho bya gisirikare basanze ubwabo atavyo batunze, usibye no kubitunga nta n'ivyo bari byigire babona, kuko basanze ari ibikoresho novuga biri ku rwego rwo hejuru cyane, birengeye kuba byokora hano mu karere ka Afrika. Ariko kubwo amahigwe barashoboye gufata ivyo bigwanisho, ndetse n'abari babifise barakwa ubuzima. Aha rero twacha tuvuga yuko umwari M23 ugeramiwe cyane gose. Tugerageje kuraba ingene bariko baratangatangwa impande zose, tugerageje kuraba ingene bariko baraburabuzwa, tugerageje no kuraba ingene bisa nkaho bahororokewe, batagifise ingufu ku rugamba. Iki ni kintu cerekana yuko uyu muhari wa M23 wacitse intege ku rugero rudasanzwe. Iyo turiko turabashikiriza amakuru, abantu benshi barapinga, abantu benshi ntabwo baja bemera ibyo tubabwira, usibye ko hariho n'abandi ariko baba bagenzuye imbuga nyinshi zitandukanye bagashikaho bashobora kubona ukuri. Aha rero twamenyesha yuko ukuri kw'ibiriko birabera mu gihugu ca Kongo nuko umuhari wa M23 bisa nkaho wacitse intege ku rugero ruteye ubwoba cyane, ku buryo n'abakunzi bayo benshi ubu bariko barayivako, batanguye no kuyivuga nabi, batanguye no kwerekana ahubwo amabi uyu muhari M23 uri kurakora. Ni byinshi byabaye ku rubuga rw'intambara ejo mu gihugu ca Kongo, ntabwo twobivuga ngo tubimare. Reka tuwe turagarukirije ngaho, ariko birashoboka ko twogaruka ku makuru yacu hanyuma kugira ngo dushobore kubashikiza bishasha kubiriko biraba mu gihugu kibanyi ca Kongo. Mufashe dushimire cyane umusesanguzi wacu wewe yatugejeje amakuru yarakenewe, abantu benshi barakeneye kumenya. Ariko mu kurangiza, nk'umuryango BF natwe turifadikanije n'imiryango yabuze mu kwiyanganisha aba baturage canke aba babanyi bacu bariko baritaba Imana batazi ico bazira, abarezi nzira karengane ziko zirafira mu gihugu ca Kongo. Tubabwira yuko bakomeza kwihangana
kumbure Imana yayibona nta keza k'intambara. Ikindi naco nuko umusesenguzi wacu yayivuze ku bakeneye amashusho ndetse n'amavideo barashobora kutwandikira kuri numero hama twaza turabaronsa ikuntu ivyo ku rugamba biba vyagenze uwo munsi. Yes, reka nanje fata akaryo ko kwashimira cyane mwebwe mwese mudahengeshe kugira mudukurikirane mu biganiro vyiza tubaha biba bitohoje bica kuri no rubuga BF. Ndanabatumiriya cyane ko duhohurira mu kindi kiganiro turiko turabategurira naco kiriko kirategurwa mu masaha make kibageraho mu kanyisasi. Murakoze cyane rero, ciao ciao, turasubira mu kanya gatoya.